imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe komiseri de police chef Ndirakobuca Gervase, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene gihugu bose. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Sabushimike Merida, umushikiranganje wo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga jejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene igihugu bose. Aha ni mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, abashikiranganje bagize leta nshasha bakaba bariko barahira kuko bagira baca batangura imirimo yabo. Ico gikorwa giheze, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahavuye ashikiriza ijambo, ahanini rero akaba yasavye abashikiranganje bashasha gukorana ubwira imirimo yabo ya minsi yose. Mwibuke ko ikivi ari cakare kandi ko ubuja gusha butagata. Ntimuze mwibuke kwipfuka bukeye canke gutora ingegene imisure yagurutse. Hari ibikorwa bitandatu vyihuta twashaka gusaba ko vyoca vyihwabirwa kuva tuvuye muri iyi ngoro. Ivyo navyo vyerekeye intwari ibereye, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ugwaruka, kubungabunga abakukuruke bakoreye igihugu, hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abateshejwe izabo mu gihe twari tukiri mu magume. Ubwa mbere intwari ibereye. Ikintu nabonye abarundi nka bose bashinze ijisho ni inyonyezwa n'isesagurwa ry'itunga rusangi hamwe n'igiturire, impande y'akarenganyo kava kwitangwa ry'igiturire, kuba akarenganyo gahagaze akarenganyo gahagaze ku bwoko, mbona karagwanijwe bikwiye. Inyonyezwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, gutanga kwaka no kurya ibiturire bitegerezwa kuba umuziro. Ico gikorwa rero ni iki wanje kuko nta bushikiranganje bujejwe kurwanya igiturire twashizeho. Savye abarundi mwese mufate mu mugongo kuko n'urugamba rukomeye cyane. Nshaka yuko twese turugira gwacu, mwese mumfashe tugwanye amahera aja mu kigega ca leta yose abe amahera abera kirumara abene gihugu. Dufashanije na mwebwe bene gihugu, tuzibira ibihengeri vyose n'iminyuro y'ibinywabi inyuramwo canke inyururizwamwo itunga rusangi. Amahera yose yinjira mu kigega ca leta nakore mu iterambere ry'abene gihugu. Erega niho mwese muzogira ingoga zo gutanga amatagisi n'amakori kuko muzoba mubona akamaro kayo. Nico gituma savye rero abarundi twese tuje kuri urwo rugamba atanumwe avuyemwo, kandi turi kumwe twese birashoboka tuzorunesha.
kubera twabonye ko abatari bake batinya kudoma ku rutoki indongozi zemukira bene gihugu, ubu bwa vuba tugiye gushira ku migwa mikuru y'amakomine agasanduku bazoshiramwo ivyipfuzo n'ibirego mwibanga rizohora ryugururwa n'intumwa jewe nitumiye gusa. Ivyo ndabigize kugira ngo abandi ntibave barereka babareze. Nsavye ko uzobona ikitagenda neza yokitumenyesha, hanyuma tuze tukigire ko itohoza kugira ngo ntihagire abazobesha canke bagereke ko inkoni ishushe abandi. Ibisata vy'imonogoje mu kurya ibiturire no kunyonyeza itunga rusangi biramaze kumenyekana, hasigaye ko umushibuka ushingwa mu minyuro bacamwo, kandi si kera. Ndizeye ko ababikora batari impongo kuko niyipfa yaburiwe. Ico kibazo tugiye gushimikirako nzogihagararira, nico gituma nsavye ko kuva mu makomine gushika muri leta ko mwese mumfashe urwo rugamba. Ikindi twipfuza nuko atawosubira guhembwa aterekanye ico yakoze. Erega igituma umukozi ahembwa ku ukwezi guheze nuko ahembwa mu mwimbu yimbuye. Kuva umukozi wese ahembwa na leta ategereza kwerekana neza ico yakoze n'umwimbu yakuyemwo. Ari ngumba mu vyo akora naho hariho abanyamugisha bazoheza bakaza kumukorera nawe ari mu bandi bene gihugu. Aha muca mwumva ko abishinga kuganirira ku matelefone canke bamwe batoroka ibiro bagiye gufatirwa ingingo. Kuva ubu nitwaba dushaka gutera imbere nitwige gukora ibikorwa aho gukora amasaha. Tugira kandi duhagurukire igisata c'ubutungane duhereye ku muzi nk'uko nabisezeranye. Mu bushikiranganje bujejwe ubutungane haje umuhinga yabimenyereye azaho akarenganyo mu butungane gaturuka, kuko yahora ari umushingwamanza. Nizere ko mumweretse aho akarenganyo kava azoha zibira bidatevye. Ubwa kabiri kubijanye n'amagara y'abantu, murazi mwese ko ufise ikigega c'amagara ntabura ikigega c'amasaka, nayo amagara aruta amajana n'amazi aseseka ntibayobe. Guhera ejo jewe ndiyemeje ko ikiza karanda ca corona ari umwasi rutura w'abarundi, kuko ndabona ko bose imitima iri mu mutwe kubera ico kiza. Turiyemeje rero kugwana n'uwo mwasi. Ubu nyene turatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi ico kiza mu Burundi, ico twise ndakira sinandura kandi sinanduza. Turasavye rero umurundi wese canke umunyamahanga wese ari mu Burundi guhaguruka, kuko akatavuga ntigahenda kavuga. Ubwa mbere mu kurwanya ico ciza, umwe wese afata ingingo imwerekeye abona ko yotuma atandura canke ngo yanduze uwundi. Bisaba umwitwarariko w'umwanya kumwe. Ntawe uguhimiriza, ihimirize wewe nyene. Ukurikiza amategeko yose ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugira bumanike mu bibanza vyose bihuriramwo abantu, mbere no muhiri wawe ushake uyamanike kugira ngo abahaba ntibibagire. Kuvyerekeye leta, kugira ngo dukomeze isuku, igiciro c'isabuni kigiye kumanuka ku bice 50% kugira ngo umwene gihugu yoroherwe mu kuyironka. Abazikora bazihingura ntibagire ubwoba, kuko ico kindi gice ni leta izokiriha. Ariko rero mwumve neza, uwusofatwa ashoye hanze isabuni yaguze mu Burundi ku giciro gitoyi azofatwa nk'uko ariko akingira ikibaba coronavirus, hanyuma afatirwa ingingo ruhasha. Mu bisagara vy'imirwa mikuru y'intara, leta igiye kugabanya igiciro c'amazi gushika tubonye ko ico kiza kitakibonekeza mu Burundi.
muri iyo ntumbero nyene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugiye gushwara ahantu hose hibonekeje ico kiza kugira ngo bapima bene gihugu bose atanumwe avuyemwo kugira abagwaye bigizwe inyuma kugira ntibanduza abandi kandi bafashwe batarasinzikara. Ikiza corona gipimwa ku buntu hanyuma abaganga bakabafasha ku buntu, ntitwumva ingene wabonye ibimenyetso atoca yihuta kuja kwa muganga kugira ntiyanduza abandi. Dusavye rero umuntu wese yumvise ko ibimenyetso vy'iyo ngwara kwihutira kwipimisha kugira ngo atabagwe. Ivyo tubivuze ko twabonye ko hari abatinya kwipimisha kandi bapimwa bakongera bakavugwa ku buntu. Uzokwanga kuja kwipimisha nawe bizoba bisigura ko ariko yifatanya n'ico kiza mu kwanduza abantu. Murumva ko atahazoba ataniye n'umurozi. Umurozi nawe afatirwa ibihano biboneka. Mu ntara zose z'u Burundi hagiye gushingwa umugwi wo gupima umugera wa corona, duce dukora isekeza ryo gupima abene gihugu bose aho hose twiketse ko umugera woba wahinjiye. Nkako umwasi umuhiga aho inyegeje naho yiketswe hose. Twahora tuzi ko inyabune ari yo gucungera umutekano. Mumenye ko na coronavirus ari umwasi ariko araduhungabanya. Inyabune rero muve hasi tugwanye ico kiza. Abajejwe amagara y'abantu, abajejwe intwaro, indongozi mu madini n'amashengero, ibimenyesha makuru, tubasavye guhimiriza bivuye inyuma kugira ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zobahirizwe. Twese tuzirikane ko coronavirus ari kiza karanda candukira cane kandi cica mu gihe umuntu yiyanjanjwe ko canke akagifata minenero. Tugire rero urunani rwo kugwanya ikiza karanda corona. Turi kumwe twese birashoboka. Ubwa gatatu, uburimyi n'ubworozi. Dufise ihangiro yuko umunwa wose uronka ivyo ufungura, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Inzira irashe yo gushitsa iryo hangiro si yindi, no gukura amaboko mu mpuzu nkako ubutarima ntamira kandi ubushaka umubira abirakuya. Tugiye gusanga abakozi ku kivi tubigisha ubuhinga bwo kurima no korora. Abarundi benshi bamenyereye kurima no kwimbura kabiri mu mwaka. Tugiye kubigisha ubuhinga bwo kuvomera no kwimbura gatatu n'akarenga mu mwaka. Kandi dutanguye ubunyene mwirima ry'umwonga no turima two muhira. Duhamagariye umurundi wese kugira uruhara mu iterambere mu kugwiza umwimbu. Twijukire amashirahamwe n'amakoperative maze turonke umwimbu n'umusesekara mu ngo z'abarundi hasubire kuboneka ibitiba n'ibigega nka kera. Ubunebwe tubugira umuziro na karengo imburakimazi ntinahazwa kandi ngo uwuhana inzara arayirimira. Ubwa mbere mu ntumbero yo gutera intege abarimyi muri iri ci twiyemeje ko aho tuzosanga bene gihugu bagiye hamwe mu kibiri amakoperative mu kurima mu mwonga ko tuzoca tubarosa intabire n'imbuto zirobanuye bakeneye ku buntu. Ubwa kabiri, muri ako gatasi twimirije dushaka ko amatongo yose ya leta arimwa, mbere habe imirima n'amayororero y'iratiro mu ntara zose zigize igihugu. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara basabwe kuva mu biro basanga bene gihugu ku kivi nabo baba karorero mu burimyi n'ubworozi. Uwo bizonanira nawe azoba yerekanye ko ataco yahora mariya bene gihugu yari kaje kurya gusa. Uwo nawe nta kindi kizoba gisigaye atari ukuja kumwigisha. Ubwa kane, ibirabugwaruka. Mu ngingo zihuta leta igiye gufata, ugwaruka ntirusigara inyuma kanatsinda nirwo rufise ingoga nyinshi zo kuvuduka kugira ngo dushikire iterambere bidatevye. Jewe rero niyemeje kubashingura mu kubafasha gukura ikirenge hasi, cyane cyane bamwe bafise impapuro z'umutsindo ariko batararonka ico bakora. Abo nibo cyane cyane shaka ko bazoba intwazangabo zirongora abandi mu rugamba rwo kugwanya ubukene ku rwego rw'intango.
nibo twifuza ko bazorongora abandi mu bikorwa nibo twifuza ko bazorongora mu bikorwa abatarose amahirwe yo kuja kw'ishuri. Muri iyo ntumbero leta ijizanye umutahe namwe muzana amaboko aho bukera kugira tugira dushware mu makomine yose agize Uburundi tuje kwegeranya ubwo gwaruka mu kibiri batwereke imigambi bafise bashaka gukora. Leta yiyemeje guca ibaha uburyo bukwiye bwo gukora uwo mugambi kandi ndetse itore n'abahinga muri bo bazobakoresha bahembwa na leta nyene kugira ngo ntibahombe. Uwo mutahe tubazane twagatumenyeshe ko ari umutahe w'ibikorwa tuje gukora, dukeneye abakozi bakora kandi no mutahe utazosubizwa, tuzokontorora gusa ingene uri kurakora. Ivyo tubigize uko kuko twasanze ko ico cyose wokorera umwene gihugu mutari kumwe ataco kimara kuko nta ukibungabunga. Aho tuzosanga batoye korora tuzobafasha korora, aho tuzosanga batoye uwundi mugambi tuzobafasha. Dusavye rero ko ubunyene ubwo gwaruka twosanga rutonze dushikire gutunganya ikivi gusa. Ubwa gatanu kubungabunga abakukuruke nkuko nabibemereye dutegerezwa gusesekaza kaneza ku mutima w'abatama n'abatamakazi. Nico gituma abo batama tubabungabunga kugira ngo batubwire aho bahuvye muri kahise kugira ngo natwe tuhazibukire. Muri iyo ntumbero kuva ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro uwo mwaka nyene no kuvuga ejo aho bukera leta izotangura kurihira abakukuruke b'abanywanyi bishira hamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta vya bice 20% bahora bariha kugira ngo bace bavugwa ku buntu. Ubushikiranganji bubijejwe bugiye kandi gutangura guharura amahera umukozi wa leta yiziganiriza muri vya bigega bibijejwe kugira ngo dushobore gutunganiriza abazokukuruka mu bihe biri imbere ntibasubire gutaha basamira isazi ku menyo kandi bari barihaye. Ubwa gatandatu gutsimbataza amahoro no gusubiza hamwe. Mu maguru masha tugiye kuganira n'abatesheje izabo igihe twari mu magume twiga ingene nabo bobaho nk'abandi bene gihugu. Tudegerezwa gutora inyishu ibereye ibakura mu kuceyi cyo kwitwa watesheje ugwiwe kandi turi mu mahoro. Iyi semo nshasha rutanguye mu kivi cyo kubaka igihugu cacu twipfuza kwitangurana n'abarundi bose atanumwe avuyemwo kuko ntawe dushaka gukebera ikivi. Nico gituma dushimira abarundi bahungiye hanze baguma bigarukira mu gihugu cabibarutse, tukongera tugatera intege n'abagitinya gutahuka. Turazi ko hari abatinya gutaha kubera ubwoba bw'ivyo bagiye bakoze cyane kubera bari bacuditse n'abakoreye amarorerwa abarundi. Yamara nabo twipfuza ko botaha kuko igito gitahirwa iwabo. Turabahaye ikaze bose mu gihugu cyabo na karumwana arabisha mu ngobyi umuvyeyi akayimuhekamwo, ariko iyo abikoze akuze bakabanza kumwihaniza kugira ngo ntazosubire.